Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva itangura gukoreshwa mu mirima mu 2019 abahinga mu vy'uburimyi baravuze ko ivyigwa bitigeze birangira kugira ngo haboneke ifumbire ikwije ivyangombwa. Ubu bamwe mu bahinga baheruka kuvuga ko ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi ikoreshwa nabi mu mirima y'abanyagihugu, bagashimikira cyane ku rugero runini rw'iyo fumbire rusukwa muri iyo mirima. Mbega ingaruka ni izihe? Nivyo dushimikirako mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 27 Munyonyo mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Bamwe mu bahinga b'abarundi baheruka guheraheza ivyigwa vyerekana uko ifumbire y'uruganda Fomi yokoreshwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri ivyo vyigwa abo bahinga bavuga ko leta y'u Burundi itegeka abanyagihugu gukoresha ifumbire irenze urugero mu biterwa bimwe bimwe nk'ibiraya, ibiharage n'umuceri. Parfait Mudasigana wa Radio Inzamba yarasomye ivyo vyegeranyo vy'abahinga. Ico cigwa cakozwe mu ntumbero yo kwiga akarusho kari mu mwavu wa Fomi mu bihe bisanzwe nk'uko biri mu cegeranyo c'abahinga. Ku giterwa c'umuceri hakwiye gukoreshwa ibiro 45 vy'umwavu wo mu bwoko bwa imbura ku buringanire bwa hegitare hamwe n'ibiro 300 vy'umwavu wo mu bwoko bwa totahaza kuri hegitare imwe. Ariko kuva mu mwaka w'2019 abarimyi bakoresha ibiro 100 vy'umwavu wa imbura kuri hegitari imwe hamwe n'ibiro 200 vy'umwavu wa totahaza kuri ubwo buringanire nyene. Ivyo rero abo bahinga bakaba basanze atanyungu nimwe bitanga haba mu mwimbu no mu butunzi. Ku giterwa c'ibiraya ngo kugira haboneke umwimbu mwiza, ubwo bushakashatsi bwerekana ko hakwiye gukoreshwa ibiro 400 vy'umwavu wa imbura ku buringanire bwa hegitare n'ibiro 200 vy'umwavu wa bagara kuri hegitare. Muri kino gihe abarimyi bakaba bariko barakoresha ibiro 200 vy'umwavu wa imbura hamwe n'ibiro 150 vy'umwavu wa bagara kuri hegitare. Ku giterwa c'ibiharage abo bahinga bagize ivyo vyigwa berekana ko umwavu wa Fomi imbura ari mwiza cyane kuri ico giterwa. Hakaba hategekanijwe ko ku bwoko bwose bw'ibiharage hakoreshwa ibiro hagati y'ijana n'ijana 150 vy'umwavu wa imbura kuri hegitare imwe. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umuhinga mu vy'uburimyi Ingenieur Agronome Eric Kabgati atukurenza urugero mu gufumbira birafise ingaruka mbi ku sindimwa. Iyo igiterwa gihaye engrais y'umurengera kirapfa, ubwa mbere ubuhomvye amafaranga yawe ko ntibari kuyigura, ica kabiri ugaca uhomba na wa mwimbi wari kurashaka. Na yasindimwa nyene hariho nk'ivyo no kwita bakteri, utumikroorganisme dukoko dutoya tujerwe kugaburira igiterwa, tukongera tukaza tuyungurura tudekompoza ibiri mwivu kugira nk'ivyatsi biba vyaraboze. Nitwo dukora igikorwa gikomeye cyane kugira ngo ivyo vyatsi bibore, tukongera tugaca no dutoboro kugira ngo habeho ya infiltration, tukongera tugaca dutoboro kugira ngo yasi ishobore guhema. Nk'icunyuru kitwa phosphore kibaye cishi mu murima gituma inzu twatubagiteri tubamwo zisambuka, hama na twatubagiteri tugapfa, kuko phosphore ituma ivu rya twita utunonko utwo dukoko tubamwo tworoha saturation. No kuvuga na twa dutoboro tukaziba, tugiye utwo dukoko tubaraho tuba mbere no gupfa tugapfa. Bwa buhemero bwa yasi ndimwa burabura ko bwa butoboro bwose bwahora bwimbwa na twa dukoko bwazivye. Iyo buzivye rero isi cimera nk'iyigumye nk'iri compact ko namaze nsubira kwiyinfiltra ngo aje munsi, hasha haba y'amazi y'inkukura. Ubuzima bw'abantu nabwo buraheza bukabangamirwa. Kubwa Ingenieur Agronome Eric Kabgati, nk'icunyuru citwa azote naco iyo cabaye cishi amazi y'inkukura odoro wiserma agaca agenda mu nzuzi caye mu biyaga, ahasha forma ico bita le nitrate. Ico gihe iragira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu. Ku bushakashatsi bw'abahinga bigaragaza ko biforma ico bita metamoglobinemine, nazo zitera amakanseri mu mubiri w'abantu, canke zigatuma zica amaserire atuma
bituma wa mwuka abantu bakoresha oxygene udasirikira neza mu mubiri w'abantu. Abantu bakarigwa n'izo ngwara ziterwa na nitrate nyinshi mu mubiri, n'abadamu baba bafise imbanyi zikunda gukoroka canke abana bakiri bato b'amezi 3 barahura n'ivyo bibazo no gupfa bagapfa kubera abavyeyi babanye nitrate nyinshi. Iyo amazi agiye mu migezi canke mu nzuzi canke mu biyaga harimwo phosphore nyinshi. Phosphore ituma habaho kugwirirana kwishi kw'ivyatsi vyo mu mazi bica biza bibuza ubuzima bw'ibindi vyatsi biri mu mazi, eka mbere n'ibinyabuzima vyo mu mazi, kuko bituma ivyatsi kama biba bisanzwe biri mu mazi n'ibikoko bibura oxygene. Nk'ayo mazi yarasanzwe anyobwa n'abantu yagiyemwo izo za nitrate n'izo za phosphore kubera umurengera w'amahangara aba yakoreshejwe. Kugira ngo abantu bazosubire kuyanywa bizosaba ububasha bwinshi n'uburyo bwinshi leta ishiramwo kugira ngo isubire gutreta y'amazi kugira ngo ashobore kunyobwa. Abamva rero uzosha usanga ikiguzi c'amazi mu myaka iri imbere camaze kuba umurengera. Aha ni ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.